naho mw'isi tubamwo ifise ahantu heza kandi buri muntu wese aba yifuza kubonesha amaso canke gukandagiza ikirenge, ariko hariho n'ahandi hateye ubwoba ku buryo abashakashatsi n'abandi bose bamenyereye ibintu vyo gutembera batinya cane. Tunyaruke rero turabe aha hantu hatinyitse mw'iyi si kino gihe. Jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift LG. Nimba wisanze hano hantu uri mushasha, kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi, kandi ubikoze nta kintu wohomba. Ikaze ku mwanya wa mbere, turahera aha hafi iwacu muri East Africa, ni mu gihugu ca Tanzania. Abenshi basanzwe baba ariko batazi, ni ku kiyaga bita Natron. Iki kiyaga c'ibara ritukura uko gisa ni nako cica cane. Umunyu waco mwinshi n'ubushuhe budasanzwe butuma iyo inyoni canke igikoko cyaco cose cegereye iki kiyaga canke kigwa ku mazi y'iki kiyaga gihita gipfa ako kanya. Abantu babujijwe kunywa kw'aya mazi no kwegera iki kiyaga kubera yuko ushobora kunywa amazi ugahita upfa. Uhageze uhasanga ibintu bimeze nk'amasitati y'ibikoko vyapfiriye aho hantu, bimwe twita ibibumbano, ariko nuko ukuri kuvuga yuko mu gihe igikoko gipfiriye aho hantu kitabora, ahubwo gihita cuma kubera ubushuhe n'umunyu bw'ico kiyaga. Ariko nubwo hateye ubwoba, hariho ubwoko bw'ibikoko canke ubwoko bw'inyoni buhari bwitwa flamingos bwibera mw'ico kiyaga canke kwayo mazi. Ubu bwoko bukunda guhungira kw'ico kiyaga mu gutinya yuko hoza ubundi bwoko bw'izindi nyoni kubirya, ugahita kwibera aho hantu kwayo mazi, kuko ayo mazi yoyo ntaco abugira. Ku mwanya wa kabiri haraza ikigwa co muri Brazil bita Ilha da Queimada Grande, ariko bise Snake Island. Iki kigwa bacise iri zina kubera yuko haba inzoka nyinshi cane, inzoka zo mu bwoko bwa Golden Haired Viper. Izi nzoka zifise ubumara bukomeye cane kuko iyo igukomoye mu minota mike uba upfuye. Iki kigwa gifise hegitari 43. Abashakashatsi bavuga yuko hoba hari inzoka zigera hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 4. Hariho uduce twinshi kuri metero kare imwe ushobora kuhasanga inzoka irenga imwe canke zibiri. Igihugu ca Brazil catanze itegeko yuko bitemo yuko umunyagihugu ashobora kugenzura ico kigwa, yamara abanyagihugu bako gace bobo ntibiriwe barumvira amabwirizwa y'igihugu, kuko nawe ufise ubwenge ntiwoja kw'ico kigwa kuko wohita ugwaho ugapfa. Ku mwanya wa gatatu haraza ikiyaya bise Dankil Depression kiri muri Ethiopia hafi iwacu muri Afrika. Nimba koko ikuzimu habaho kandi hakaba hahora haka umuriro, aha twokwita ko ari ikuzimu ko ngaha mw'isi. Iki kiyaya ca Dankil Depression ni hamwe mu hantu hashushe ahandi kurusha mw'isi tubayemwo. Hari ubushuhe burenga °C 50. Aha hantu kandi bavuga yuko hari impwemu zihumanya, ibiyaga vy'amazi yashushe cane, ikirere caho naco kimeze nk'icahumanye, ku buryo iyo uhagaze umwanya muto ugahumeka impwemu z'aho hantu ushobora gupfa canke amahaha agaturika bivanye n'impwemu z'ako gace. Ni muri Ethiopia. Umwanya wa kane haza Okigahara Forest. Iri shamba riherereye hariya mu gace ka Fuji mu Buyapani. Iri shamba rizwiho nk'ishamba ry'abiyahuzi, Suicide Forest. Iri shamba rifise amateka atari meza, kuko ngo abenshi iyo binjiye mw'iri shamba batarisohoka, kubera ko abenshi babaje kwiyahura canke bikarangira biyahuye. Iri shamba bivugwa ko abakurambere b'Abayapani canke ibisekuru vy'Abayapani kera ariho baza guhurira n'imana yabo y'urupfu yitwa Yurei. Ibi rero bigatuma iyo winjiye mw'iri shamba, naho uba wifitiye utubazo dusanzwe ugira ubushake bwo kwiyaka ubuzima, ndavuga kwiyahura, iri shamba bivugwa yuko kandi riba rifise abantu baguma barigenzura kugira ngo barabe abo bafasha mu kubaturisha kugira ngo ntibiyahure, ariko nabo rimwe na rimwe mw'abo bantu baba baragiye gufasha birangira nabo biyatse ubuzima, kubera ngo imyuka y'abantu yapfiriye kw'iryo shamba ituma abantu nabo bumva bo kwiyaka ubuzima.
ni muri Japan. Ku mwanya wa gatanu haraza ahantu bita Chernobyl muri Ukraine, ahantu habaye isanganya rikomeye ry'iturika bivuye ku makosa yabaye ubwo abasoviete canke ingabo z'abarusiya bariko barasuzuma inguvu za bombe nucleaire mu 1986. Kugeza uyu munsi haracari uburozi bw'ico kibombe ca nucleaire. Bivugwa ko iyo uhageze cyangwa uhagaze ugahumeka impwemu z'aho hantu ushobora kugwara bikakuviramwo gupfa. Ibi rero vyagize ingaruka kw'iki gisagara citwa Pripyat. Abarenga 49,000 bari batuye mwako gace barimuwe kubera ivyitwa radiation. Iyo ugeze ahantu ugahumeka ushobora gupfa bitunguranye. Imyaka ibaye 39 gushika uyu munsi. Abashakashatsi bavuga yuko no myaka iri imbere bizorangira ahantu hadatuwe burundu, abantu bakahibagira. Ku mwanya wa gatandatu haraza ahantu bita Gates of Hell canke ku marembo y'ikuzimu, ni hariya muri Turkmenistan. Ni hagati mu bugaragwa, hari ubwobo runini cyane rwakamwo umuriro kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1971. Yaje nka gisida igihe abasoviete canke ingabo z'abarusiya bimba baronderamwo gaze, isi irasiduka ivyara icobo kinini. Muri iyo misi ico cobo catanguye kuvamwo impwemu zihumanye ari oxygene mbi. Mu ngingo yo gukemura ico kibazo bahise bacana umuriro kugira ngo bihere, bibwira ko uwo muriro mu misi mike uzoba umaze kuzima, ariko gushika uyu munsi inyuma y'imyaka 50 na n'ubu uwo muriro uracaka mu ico cobo. Nico gituma bahise ku marembo y'ikuzimu kubera ubwo rurerure guma gwakamwo umuriro. Ku mwanya w'indwi ku hantu hatinyitse cyane haraza Lam Island, ni ikigwa kiri hariya muri Myanmar. Bivugwa ko mu ntambara ya kabiri y'isi abasirikare b'Abayapani batsinzwe urugamba maze bigira iciyumviro cyo guhungira kw'ico kigwa ca Lamli. Bagezeyo igice kinini cy'abo basirikare cyatewe n'ingona nini cyane, zimwe zishobora kurya umuntu zikamumara mu kanya gato. Abari begereye ico kigwa bavuga yuko bumvise induru n'amaborogo y'abo basirikare bariko baribwa n'izo ngona. Bivugwa ko uku ariko kuribwa n'ingona kwa mbere kunini kwabayeho mu mateka y'isi cyangwa mu mateka ya kiremwa muntu. Ibibanza biteye ubwoba ku isi ni byinshi cyane, ariko je uyu munsi nabihitiyemwo ibi indwi. Aha ntitwavuze kuri za Triangle de Bermudo, Zone Silencieuse za Mexique, ntitwigeze tuvuga ku masome ya Everest hariya bita kuri some y'urupfu. Nigeze tuvuga ikiyaga ca Nios hariya muri Cameroon kigeze kwica abantu 1900. Ni byinshi cyane ibibanza biteye ubwoba, ariko uyu munsi jewe nabahitiyemwo ibi bibanza. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Niba ufise icyiyumviro cyangwa igitekerezo twandikira muri commentaire kugira ngo tubandanye dufashanya. Murakoze cyane.